dore ingingo nkuru twabateguriye. Iminsi 7 leta ya Nigeria yahaye abanyarwanda bahari ku bwumvikane bw'icyo gihugu n'umuryango w'abibumbye kuba bahavuye yarangiye. Urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasabye leta ya Nigeria kubihagaritse icyo cyemezo. Leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse Ethiopia, Mali na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afurika na Amerika yitwa AGOA. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, umwaka mwiza kandi biriweho. Ndagize mwiriwe Veniste. Agizwe ahanini n'ayavugwa muri Afrika. Leta z'ubumwe za Amerika zarahagaritse Ethiopia, Mali hamwe na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA. Perezida Joe Biden yari yaragabishije kuzovana ivyo bihugu muri ayo masezerano, avyagiriza guhunyanga agateka ka muntu n'itembagaza ry'ubutegetsi. Amerika ivuga ko Ethiopia yahonyanze agateka ka zina muntu bikabije mu ntambara iri muri Tigray, mu gihe Guinea na Mali byo bihogwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Muri Mali, urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'Imana baranse kwemera umugambi wa leta igizwe ahanini n'abasirikare w'ikiringo c'ifata kibanza kiva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 imbere yo gusubiza igihugu ku ntwaro ya demokarasi. Igisirikare kiri ku butegetsi muri Mali kuva mu kwezi k'umunani 2020 gikoze kudeta zibiri congera cunguruza amatora, cari cavuze ko aya matora azoba mu kwezi kuza kwa kabiri. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Mali, Abdoulaye Diop, irarungikiye uwo mugambi mushasha ishirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO ku munsi wa gatandatu. Iyi ngingo yafatiwe mu biganiro by'abaserukiye abandi mu gihugu kuri kazoza ka Mali. Ishirahamwe CEDEAO ritegekanya gukorana mu nama idasanzwe kuri Mali ku mugwa mukuru Accra muri Ghana ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere kugira yihweze iyo ngingo yafashwe na Mali. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Afrika kandi abajejwe umutekano barisha abantu babiri mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare muri Sudani harejo ku munsi w'Imana. Ibi vyavuzwe n'ishirahamwe ry'abaganga bo muri ico gihugu. Ibi biciye bishikana ku gitigiri c'abantu 56 bamaze kwicwa muri imyiyerekano kuva habaye kudeta y'abasirikare mu kwezi kw'icumi itariki ya 25 nk'uko bivugwa n'abo baganga. Abajeje umutekano ntaco barisigura kuri abo bantu babiri bagirizwa ko bishe. Haruhande y'aya makuru, umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdoke yavuze ejo ku munsi w'Imana ko atanze imihoho inyuma y'amezi 2 asubijwe muri ayo mabanga mu mwumvikano wa politike wari wamuhuje n'igisirikare. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, Abdallah Hamdoke yavuze ko hakenewe ibiganiro bishika ku masezerano mashasha ku kiringo fata kibanza kizoganisha igihugu kuri demokarasi. Muri Nigeria, igipolisi cyo muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero carabohoje abanyeshuri 21 bari baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Ibi vyavuzwe n'umuvugizi w'ico gipolisi Mohamed Shehu ku munsi wa gatandatu. Igipolisi cavuze ko abo basuma bazibiye ibarabara bongera batwara ingenzi zari mu mabisi 5 harimwo n'imwe yari itwaye abanyeshuri. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yabwiye mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri telefone ejo ku munsi w'Imana ko Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse bazokora ikintu gikomeye igihe Uburusiya bwohirahira bugatera Ukraine. Ibi byavuzwe na Perezidansi ya Amerika White House ejo ku munsi w'Imana. Jen Psaki ajejwe kumenyesha makuru muri Perezidansi yavuze ko Perezida wa Amerika ashigikiye utwigoro twa kidiplomasiya turiko turakogwa.
utu twigoro turimwo ibiganiro hagati y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru hagati ya Amerika n'Uburusiya bitegekanijwe ku matariki 9 na 10 i Geneve mu Busuwise muri uku kwezi kwa mbere. Perezida Biden yavuze kandi ashimitse ko Amerika yiyemeje gukingira ubwigenge n'ubutaka bwa Ukraine. Iki kiganiro kuri telefone cejo ku munsi w'Imana cabaye haheze iminsi Perezida Biden agabishije Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku ngaruka zikomeye zoba mu gihe Uburusiya bwotera Ukraine yahoze mu bumwe bw'Abasoviyete. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio yacu voa.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Iminsi 7 leta ya Nigeria yahaye abanyarwanda bahari ku bwumvikane bw'icyo gihugu n'umuryango w'abibumbye kuba bahavuye yarangiye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12. Leta ya Nigeria yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo ku mpamvu za diplomasi abanyarwanda 8 babaye abereye ku byaha bya genocide bamaze kuburanishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe. Urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasabye leta ya Nigeria kubihagaritse icyemezo cyo kwirukana abanyarwanda yari yakiriye barekuwe n'urwo rwego. Inkuru irambuye Kemisto Mutijima. Inyandiko ikubiyemo uwo mwanzuro yashyizweho umukono n'umucamanza w'urwo rugereko ishami ryarwo rya Arusha Joseph Chiondo Masanche ugaragaza ko ari nawe wari washinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose. Abarebwa n'uyu mwanzuro barimo François Xavier Nzonemeye, Prosper Mugiraneza, Protezi Giranyirazo, Anatole Nsengiyumva, Alphonse Nteziryayo, Tarsise Muvunyi, André Ntagerura ndetse na Innocence Agahutu. Aba barimo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare bakuru mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi. Bari bakiriwe na leta ya Nigeria ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka dusoza hagendeye ku masezerano iyo yagiranye n'urwo rugereko ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 2021. Umucamanza Chiondo Masanche yavuze ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiwe kuri ayo masezerano impande zombi zari zagiranye mbere ku busabe abo banyarwanda bagejeje ku rugereko, ndetse no ku ngingo ya 28 y'amasezerano ashyiraho urwo rugereko iteganya ko leta z'ibihugu zizakorana narwo kandi zigashyira mu ngiro nta gutindiganya ibyemezo byafashwe n'umucamanza cyangwa se urugereko ubwarwo. Umucamanza yavuze ko bitewe n'uko impaka n'ibindi bibazo byavuka mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano impande zombi zari zagiranye bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro, kandi na leta ya Nigeria ikaba igomba guhabwa umwanya wo kumvwa ku mpamvu z'icyemezo yafashe cyo kubirukana biri mu nyungu z'ubutabera gutegeka leta ya Nigeria kubihagaritsa ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyemezo kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma kuri icyo kibazo. Umucamanza kandi yasabye ubwanditsi bw'uru rugereko gushyikiriza ubutegetsi bwa Nigeria uyu mwanzuro n'abarebwa n'iki kibazo bose n'abunganizi babo. Asaba ubutegetsi bwa Nigeria nabwo kwandikira uru rugereko bitarenze iminsi 30 y'akazi butanga ibisobanuro ku mpamvu z'iyirukanwa ry'abo bantu bunazihuza n'amasezerano bwari bwasinye yemera kubakira no kubatuza. Uretse gutanga impamvu za diplomasi, leta ya Nigeria ntigeze isobanura impamvu yisubiyeho ikava mu masezerano yo kwemera kwakira aba bagabo bose uko ari 8. Icyakora leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije Bwana Alain Mukurarinda iheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko itanyuzwe no kuba umwanzuro wo kohereza aba banyarwanda muri Nigeria warafashwe itabimenyeshejwe mu gihe yamye ikorana n'urukiko rwa Arusha mu bindi byemezo.
kuba icyemezo cya Niger cyaba hari aho gihuriye n'imibanire yayo n'u Rwanda, Bwana Mukurarinda yavuze ko leta avugira nta nyungu yagira mu kuvangira abanyarwanda aho baba bari hose mu gihe nta cyaha bakurikiranweho. Avuga ko u Rwanda rwiteguye kubakira mu gihe bahitamo gutaha mu gihugu, ko nta rindi kurikirana cyaha ryaba kuko bamaze kuburana ku byaha bashinjwaga. Leta y'u Rwanda iravuga ko yiteguye kwakira abo banyarwanda. Uwungirije umuvugizi wa leta Alain Mukurarinda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bari abanyarwanda 8 batagomba gutinya gukurikiranwa n'inkiko zo mu Rwanda kubera ko babaye abere imbere y'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, abandi bakaba bararangije ibihano byabo. Alain Mukurarinda yatangiye ambwira uko bakiriye kiriya cyemezo cya leta ya Niger. Kiriya cyemezo ngira ngo kugira ngo ibintu bisobanuke neza, tugomba gutandukanya bari abantu 8 barimo bamwe bagizwe abere ndetse n'abaharangije ibihano, tukanatandukanya n'inzego icyo zakoze. Aho ngaho niho nanatinda cyane cyangwa nasobanura avuga nti kubona urwego nka mekanisme, no kuvuga ruriya rwasigariyeho urukiko rwa Arusha rumaze kurangiza akazi. Urukiko rwa Arusha n'urwo rwego barakoranye n'u Rwanda kugeza kuva igihe izo nzego zose zabereyeho, ariko hajya gufatwa icyemezo nka kiriya kireba abanyarwanda bene igihugu bakagifata batamenyesheje u Rwanda. Ntabwo mvuga ngo u Rwanda rwagomba kujyamo kugira ngo rufate icyemezo runaka, ariko nibura kumenya ayo makuru areba abene igihugu. Aho ngaho rero nimvuga nti byaratunguranye, iyo mikorere ntago ihwitse yo kuba abantu barakoranye imyaka 10, 20, hafi 30, ariko hajya gufatwa icyemezo nk'icyo ngicyo ntibabimenye. Naho tugarutse ku banyarwanda bo ubwabo bagizwe abere, abandi barangije ibihano, no kuvuga ngo bafite uburenganzira bwo kwitegembya. Byakabaye byiza babashije bavuze bati tuje mu Rwanda, ariko u Rwanda ntago rubibahatira, buri wese afite uburenganzira bwo kujya ashaka, nta nubwo banashobora gutinya ngo barongera baburanishwe ku byaha bagizweho abere cyangwa se barangirije ibihano, kuko amahame tugenderaho mu butabera ku isi nta muntu uburana icyaha inshuro ebyiri. Uvuze yuko ari abanyarwanda ko bafite uburenganzira bwo kuza mu Rwanda cyangwa se kujya aho ahandi bashaka. U Rwanda hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo mubasabe leta ya Niger nk'abanyarwanda baze mu Rwanda? Nta gahunda yagombye kuhaba yo kubasaba. Turabasaba se urwego rw'amategeko waba ubasaba ko umunyarwanda nk'uko nabivuze iyo nta cyaha akurikiranyweho cyangwa se yagikurikiranyweho akaburanishwa akagirwa umwere cyangwa se akaba yararangije igihano, aba afite uburenganzira bwo kwitegembya ku isi yose. Ariko turavuga tuti muri ibyo biganiro byabaye hagati ya Niger n'iriya mekanisme cyangwa se urwego rwasimbuye urukiko rwa Arusha, u Rwanda wenda iyo baza kurubwira tuti hari abanyarwanda bashobora kwitegembya, rwaho kuvuga tuti amarembo arakinguye niba bashaka kuza bazi, nibo banyeba bafata icyemezo. Ariko wenda hari ibyaha bari bakurikiranyweho koko, icyo gihe biciye mu nzego zibifitiye ububasha basabwa. Ariko uyu munsi rwose ntabwo umuntu witegembya wamusaba, ashatse kuza mu Rwanda yaza, ashatse kujya ahandi yahajya. Alain Mukurarinda wungirije umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere, uruwa mbere, uri gitego. Ikinyarwanda cyamize ururimi rw'Ikirundi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Ibyo bikubiye mu gitabo giheruka gusohorwa na Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Umwanditsi w'icyo gitabo asanga bimwe mu bitera iki kibazo ari ubuzima n'imibereho y'abarundi bahungiye mu Rwanda. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Umutwe w'icyo gitabo ni inkomezi Kinyarwanda gifise mu kumira Ikirundi. Patience David Mbonabuca yiga mu gice ca kabiri ca kaminuza mu ndimi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yanditse ico gitabo yasiguriye Ijwi ry'Amerika ico bisigura. Bisigura yuko umuntu avuga Ikirundi iyo ageze mu Banyarwanda Ikirundi kirazima burundu agatangura kubusanga ariko aravuga Ikinyarwanda. Abanyeshuri biga mu mashuri amwe n'Abanyarwanda, abarimu ni bamwe. Rero iyo bari kubarigisha, mwarimu akigisha Ikinyarwanda, Murundi acika kwa kundi, baba basohotse hanze bavuga n'Abanyarwanda kuko abarundi bari bake, ugasanga rero kubera ari ururimi bavuga rudasaba umuntu asobanura, basanga kuyisanzemo. Rero mu bucuruzi naho abadandanzana benshi n'Abanyarwanda
kandi umurundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma, birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke serivisi. Si serivisi gusa n'abarimu, ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakubwira ati uzi Ikinyarwanda, cyangwa ugasanga ni serivisi isabwa Ikinyarwanda. Icyo uwo mwanya uza wumva urukunze ukumva bigize, kandi rero nta kibazo usanga byoroshye ntiri gutwara umwanya munini. Abo barundi batakivuga ururimi rwabo neza nabamaze imyaka irenga 6 barahunze igihugu cabo. Uwo mwanditsi aremera ko bigoye ko baguma bavuga ururimi rwabo neza kubera aho baba n'ubuzima babayemwo. Ikibazo cyagiye kuza rero nuko benshi babwiyemo uko nyene ku bw'izombo zitandukanye, ariko cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka. Wafata akanya ngo muganire iminota 3-5 Ikinyarwanda cyo kiba cyishe mu kirundi. Twavuga ko abo barundi nabo bari mu Rwanda basigaye bavuga ururimi ruhe, ahubwo ruranayo biranye kumenya urwo ari rwo, kuko ubashize mu Banyarwanda baravuga ati aha uraze kuvuga Ikinyarwanda ariko ndumva yuko uri Umurundi. Aya mubaza ngo umenye gute, ngo ndumva agisa yawe kandi navuga ikirundi neza. Kwabaye urundi rurimi ruri hagati na hagati, nabaza kugwitwa gute, namba ari pidgin, namba ari creole, namba ari urundi rurimi, canke niba byoshoboka ko tugwitwa Ikinyarwanda capfuvye canke ikirundi capfuvye. Avuga rugero rurimi agomba gusa nabo, ariko yamara kuruvuga agasanga ntasa nabo neza neza, ariyumvamo culpability muri we, akumva yuko yamaze kugira esheke, aca yumva we nyene ntibamunena, ariko we niwe yinena. Ariko ku Banyarwanda nimushake mumarane imyaka n'imyaka ntibanyereza ngo bagiye mu kirundi. Kubera izo mpungenge zo guta imico n'akaranga bifatiye ku rurimi kavukire bitumwe no kugwibagira, hari imigwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurira abarundi kutibagira ururimi rwabasekuruza. Arsene Bitabuzi ni umwe muri bo, atwara umugwi ndangakaranga witwa Amararo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Rero ugasanga umuntu bamwizeye canke yasohoye umwana wiwe canke areka kwera umuhungu wiwe ntashoboye kuvuga ijambo ry'ikirundi, haba iryo gusaba umugeni canke iryo kugaba, ngo amenye ibice bigize ijambo ry'ikirundi. Sinzi ko mpeba ngo ni mu mayira abiri urabura ico uja gufata. Niyo ntambara yacu ya misi yose, naco caduhagurukije kugira ngo tugerageze kugarukana ka kanovera k'ikirundi kanatsinda. Niko karanga muntu kacu, kandi bavuga ngo utaya karanga abatayibanga. Tugerageza ubwa mbere tubikije mu migwi ndangakaranga, za ntambo, za mbyino, za ngoma, bya bicurangisho kavukire. Muri magiranire y'imico twebwe naho twigisha iby'imico n'akaranga, ntitwigisha kwizingitirira kuri wa muco wacu, kuko urumva bategerezwa gukoresha ururimi rwaho bagiye, abo basanzeho. Ni ya magiranire y'imico nakubwira. Mugabo twebwe ico tubahamagarira niki, nuko badaheza ngo bace bibagira rwa rurimi rwabo, ya mico yabo. Uyu muvyeyi nawe afise umwana yiga mu mashuri mato mato, abona ko ari kibazo kitoroshe kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga kiwabo ifatiye ku rurimi. Yamara yatubwiye ko bagerageza naho ababazwa nuko umwana wiwe atazi neza indirimbo ihayagize igihugu ciwe. Kirundi arakivugaho gake cane, banye natuba tutugikoresha mu rugo, ariko ibintu byinshi avuga n'Ikinyarwanda birambangamira. Kw'ishuri azanye nk'imikoro y'Ikinyarwanda irangora kumukoresha kubera usanga nyine bitasa n'ikirundi. Birambabaza nyine kubona ari umwana w'umurundi ataba atazi ikirimi cy'iwabo, Uburundi bwacu. Tukaba tuyimwigisha, ariko umugabo yiza cyane ni kuririmba Rwanda nziza, ko yakunda kumva cyane kw'ishuri. Muhira arumva ikirundi nyine, ariko kubera abakozi nabo tuba tubana bose bavuga Ikinyarwanda, usanga ikiza cyane kuri bari Ikinyarwanda. Namwe bigumega mu Kinyarwanda shimisha. Kubera kubana n'Abanyarwanda, dusumira ku Banyarwanda, tubana nabo, tugendana nabo, cyo tumusanga kenshi natwe dukoresha kugira ngo dushobore kumvikana. Yego rabizi ko mu rundi kazi kumwigisha n'imbyino z'ikirundi no gutamba ikirundi byose. Aho niho Bitabuze afatira mu guhamagarira abavyeyi kudacika intege kuri urwo rugamba. Nibisanzwe cyane na twebwe mu bo tubana babaye mu Burundi, baratubwira bati twebwe turi mu Burundi twarashobora kuja ku ishuri tukavuga ikirundi, ati mugabo dushitse muhira twaramenya yuko dutegerezwa kuvuga Ikinyarwanda. Na twebwe nico
uno munsi duhamagarira abo onye ntitubabwiye ngo nibaja mu byo baja kwisumamwo ngo tubabwira ngo bategezwe kuma bavuga ikirundi oyaye nibakoresha ugo rurimi mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu kwa rurimi rwacu rega ndaguha akabero koroshe mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina akiga Petera kiri muto izo ndirimbo zibira kazimenya zose bibuze iki ngo umwana aje kwishuri yige Rwanda nziza hama ni yashika muhira yige Burundi bwacu ivyo bintu ntaco bitwaye ariko azogenda yigira haruguru azogerageza kumenya mbega Burundi bwacu ni hanyuma wa muvyeyi tubasiguye neza ivyo ari byo niho hazogaruka rero wa muco n'akaranga kacu no kunda igihugu kuziko ni hagaruke bakira imigana abana bababwire kirazira bababwire ikirundi ca kera. Umwanditsi Patience David Mbonabuca muri ico gitabo ciwe yarashizemo ko hari abarundi bahungutse bakakigwa nabi kubera ko basigaye bavuga ikinyarwanda. Ubwo rurimi rero nago bararutahana yuko hari abantu bigize kuzira ko bariko baravuga ikinyarwanda. Ivyo vyose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye kandi ntihagire n'umwana bikubitirwa ngo akubitwe inkoni ngo yavuge ko ni ibintu bigoye kureka bishikira abakuze bigashikira n'abana. Ku barundi barenga ibihumbi 47 bagisigaye mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda nkuko ibitegiro bitangwa n'ishami mpuzamakungu HCR bivyerekana. Ico gitabo kivuga ko hafi nka bose bavangavanga indimi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Amakuru ya sport tuyahereye mu Rwanda mu mupira w'amaguru kuri wa mbere ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi irakina n'ikipe y'igihugu cya Guinea Conakry mu mukino ubera kuri stade Amahoro. Jean-Claude Munyandinda. Uyu munsi kuwa mbere tariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru irakina n'ikipe y'igihugu ya Guinea Conakry. Uyu ni umukino wa gicuti uza kubera kuri stade Amahoro i Remera. Umutoza w'u Rwanda Vincent Mashami yamaze gutegura abakinnyi agomba kwifashisha biganjemo abasanzwe bakina mu gihugu kandi batajyaga babona amahirwe yo kujya mu kibuga mu mikino y'ikipe y'igihugu. Muri abo bakinnyi harimo abashobora kuzubakirwaho mu majonjora yo guhatanira irushanwa rya CHAN rihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo. Muri bo twavuga nka Jean Pierre Ishimwe, Jean Bosco Ruboneka, Byiringiro na Yves Mugunga bo muri APR FC, hakaba kandi Clement Nigena, Adolphe Hakizimana na Blaise Nishimwe bakina mu ikipe ya Rayon Sport. Umutoza w'Amavubi Vincent Mashami arasobanura akamaro uyu mukino wa gicuti ufitiye u Rwanda. Turimo turategura ekipe izatangira amajonjora ya CHAN umwaka utaha. Turimo turareba abakinnyi benshi batajya babona amahirwe mu gihe cyashize. Haba kuri twebwe objectives zacu zirasobanutse. Ubwo nagira impamvu yahisemo kuza gukina mu Rwanda no gusaba umukino ko twakina nayo birumvikana ko nayo hari ibyo yatubonyeho, hari ibyo yabonye ko yadukuraho cyangwa se yatwungukiraho. Singira ngo objectives zabo barazizi, icyo tuzakora twe gusa no gushyiramo ekipe kandi tukazashyiramo ekipe igiye gukompeta. Uyu mutoza kandi aravuga ko umwaka turangije 2021 utagenze neza muri rusange ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Uri umwaka wabayemo byinshi bivangavanze ibyiza n'ibibi. Birumvikana ko hari aho twagize amaresulta meza, hari aho tutagize amaresulta meza, cyane ko tutigeze dushobora kubona qualification ya CAN. Birumvikana aho ngo ntabwo navuga ko byagenze neza. Nanone ikindi kitagenze neza nuko tutashoboye kujya muri final phase ya playoffs World Cup qualifiers. Nabyo ntabwo byagenze neza, ariko wenda urebye urugendo rwacu muri CHAN ntabwo rwari urugendo rubi. Muri sene navuga ko wabaye umwaka urimo byiza yego, ariko nanone ibi navuga ko bitaragenze neza nibyo byabaye byinshi. Nyuma y'umukino w'uyu munsi kuwa mbere hagati y'Amavubi y'u Rwanda na Siri National ya Guinea, aya makipe yombi azongera guhura kwa kane w'iki cyumweru. Umukino nawo ukazabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Bukeye bwaho ikipe y'igihugu ya Guinea izahita yerekeza muri Kameruni mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Muri iyi CAN izatangira kuva ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa mbere ikarangira ku ya 6 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ikipe y'igihugu ya Guinea iri mu itsinda rya kabiri hamwe na Senegal, Malawi na Zimbabwe. Tukababwira ko ikipe y'igihugu ya Senegal nayo yari yavuze ko ishaka kuza mu Rwanda kwitegura irushanwa rya CAN, ariko biza guhinduka ku munota wa nyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mu Burundi naho mu mikino ya Super Coupe mu irushanwa rya handball Bujumbura, ibikombe byaraye bitwawe n'amakipe Sisters na Brothers team mu mukino wari witezwe cyane mu mujyi wa Bujumbura umupira w'amaguru hagati ya Interstar na Vitalo. Vitalo yatsinze ibitego 2-1. Desire Hatungimana. Ubwo rukino rwasubiye kwerekana ko naho Interstar igeze mu cicaro ca kabiri ahari ifise ikibanza ca mbere iyihuye na Vitalo igisagara ca Bujumbura
hasigara havuga umupira w'amaguru gusa. Abantu isinzi rero nibo bari bitavye urwo rukino rwabereye ku kibuga Intwari. Interstar niyo yatanguye kwinjiza, Vitaro iragombora iza no kuronga itsindo kigira kabiri mu minota ya nyuma y'urukino. Umumenyereza wa Vitaro arashima kubona bashoboye gutsinda urwo rukino rwabahuje n'abakeba, akaba yizera ko bizofasha abakinyi biwe gutangura igice cya kabiri cy'ihiganwa kizotangura itariki 7 z'ukwezi kwa mbere bafise ishaka ryo gutsinda. Nibaza ko urukino rwiza cyane wari wese yabibonye. Interstar ni ekipe nziza kandi natwe turishimye kuba ducoboye kwitwara neza imbere muri runo rukino. Twagerageje gukora ivyo twateguye muri entraînement, nabo barakoze bateguye muri entraînement, ariko nibaza ko gusa match yaje gusa nk'iyihinduka muri gice cya kabiri mu remplacement. Muri handball naho habaye kuri uno w'Imana ku kibuga ca Sesinga mu Ngagara inkino za Super Coupe, aho mu bagabo igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Brothers Team wirahiye SOS ku bitsindo 32 kuri 29. Mu mugwi wa SOS umumenyereza aremera ko barushijwe. Icabuze cyane kinini ariko abakinyi bamwe batari biteguye, kandi n'abafite imvune abakinyi bacu akomeye mu Zidane mabona ko agenda acumagira ntiyameze neza, abandi babona ko iminsi mikuru yabaye miremire, ariko nabo mugwi wa Brothers bakinye neza kudusumbya. Naho rero umugwi wa SOS utashoboye gutahukana intsinzi, barizera ko abakinyi barose uno mwaka kugira bikomeze bazobafasha gutwara ihiganwa ry'Ibujumbura. Waje uyu mwaka ku bakinyi twadufise mu mwaka uheze harongeye nk'abakinyi bakete benshi, amaposte strategique twadukeneye abakinyi nk'amaposte ya pivot, abayiriye, abantu b'abagoshe. Uravye umugwi wagumye ari nka wa wundi nyene mbwa twarongeye abakinyi batatu kandi n'abandi zokongeraho gushikana. Ibaza yuko abakinyi dufise ubu bakwiye kugira dushikane ku ntsinzi zikomeye. Umumenyereza wa Brothers Team arashimira abakinyi biwe bashoboye gutahukana intsinzi, ariko akamenyesha ko abakinyi biwe nibamara kumenyerana gutsinda bizoroha kurusha. Mu ncamake ico twabarushije kunyaruka na tekinike ntonya, sino nabo barayifise, mugabo ubu kunyaruka jeu rapide niyo mbona dusa n'ababasumbije, twongera tubasumbya na defense. Iyo abakinyi baje muri ekipe batahoramwo babanza kumenyerana n'abandi, rero murabona ko atamanya munini nyo haciye kuva tugize rero kritema. Ubu rero nico gituma mubona hariho abakinyi bashasha kacu bariko barakina usanga batamenyeranye nabo bahasanze, ariko ni ibintu tugiye gukorera ko cyane kuko kiratuma na twebwe kigabanya umusaruro twari kuronka mu bihe turiko turakina n'izindi ekipe. Tugiye kugihagarara ko cyane nka jewe cyane coach Kirandaba, kugira ngo ushobore kumenyereza abo bakinyi nabashire hamwe bagire le collectif imeze neza, hanyuma dushobore kuronka umusaruro vyoroshe tagukekeranya kuri mwe. Mu gisata c'abigeme igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Sisters waronse intsinzi ku musegonda wa nyuma ku bitsindo 22 kuri 21. Mu rukino vyari bigoye kuvuga uhava tsinda kuko iyo migwi yagenda ibangabanganywe kuva urukino rugitangura gushika rurangire. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukobeli ya Baro wamfashije kuyabagezaho, nawe anyikijisha ambwira ko abifuriza umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Mukobeli ya Baro akaba mfasha kubagezaho aya makuru buri munsi. Mwebwe mudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi, mbifurije amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.